Numunezero numugisha kongera kuza kuyaga namwe mwa kino kiganiro. Ndabibutse yuko Isamiza ari Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu. Igihugu cyacu ni igihugu cyiza kanatsinda biragaragara aho dufite amashamba, ibiti, ibitegwa, inzuzi nziza ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko usibye ibihari hariho n'abantu beza, abagabo, abigeme, abakenyezi nabo bari mu bagize igihugu cyacu. Ariko kandi nkuko byagaragariye mu higanwa rya Miss Burundi, igihugu cy'u Burundi gifite abigeme beza kandi baciye ubwenge. Ndetse no mu kiganiro ubuzima cuno munsi twatewe iteka ryo kwakira icegera cya kabiri cya Miss Burundi 2025 ariwe Tania Bazahica, akaba yasirukiye intara yagutse ya Burunga muri commune Rutana. Reka ndamikaze yongere anabaramutse. Murakoze cyane munyakira. Abakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije cyane. Ku mazina nkuko yabivuze nitwa Bazahica Tania, nkaba mfise imyaka 22. Nkaba ndi cegera ca kabiri ca Miss Burundi 2025. Nibaza ko ari ibyo ndumwigeme akora ndiga ndakora ego. Imbere yuko tuja gatamejeye na Miss Burundi, abenshi twa dusanzwe tukoze mu model ndetse no mu businesswoman. Kubera ko nimwe mu bakobwa bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura bazi amafaranga icyo aricyo kandi bazi no kuyarondera. Mutubwire gato gute mwinjiye muri carrière ya model ndetse na business antake warukira umujene cyangwa warukira umwana? Kuri jewe modeling first n'umwuga utaraba imyaka. Donc umwana wa 5 ans arashobora kuba umumodel. Rero modeling nayitangiye kuva kera, kuva ndi mu ishuri, like kuva ndi muri école primaire. Natangiye kugira uwo mwuga wa modeling gushika aho nkora. Rero urumva modeling ijanye na fashion. So j'étais plus muri fashion and modeling. Mitamwo kuja muri business ijanye nyene na fashion. Urumva ni ibintu bijana. Imbere yuko tuja mu bijanye na Miss Burundi witabiriye, twakumenye cyane uri muri modeling ndetse no muri business. Mbega business ukora ni nyabaki? Byagenze gute ngo uvuye gukora business ukiri umwana? Ndavuga ukiri umujene kubera ko ufite imyaka 22 ukiri umwana. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Hama je natangiye gukora nkiri muto cyane, apana iyi 22 ans. Natangiye gukora niga muri primaire. Ma grand-mère yarafise resto, mugabo nije navyuka mu gatondo twagira amatour na grande sœur gucuruza. Donc urumva yuko namenyereye gukora nkiri muto kuko ariko twaguze batwereka yuko umwana w'umwigeme si ukwicara muhira gusa no gukora. Hama ukuntu natanguye business yanje, nayitanguye ku gipapuro ngerageje kuvuga. Business yanje yatanguye mu kwandika, nabyandika nka blague ku ma examen. Rumva muri université batubwiye twandike ama projet yacu tubona dushaka kuzoshikako. Je nandika yuko nshaka kuzokugurura shop y'impuzu, mugabo ikintu cyari exceptionnel kuvyo nandika nuko nashaka ko izo mpuzu ziba kuri brand yanje. So ko bitarakunda natanguye kugurura shop nyene nk'umwigeme nk'umunyamideri nkuko babivuga as a model. I started by being a model, but sinzi ko namenyekanye cyane, mugabo naragerageje kumenyekana. Rero maze kubona yuko in modeling biriko bigenda neza avec buryo buto naronka, mais aussi ndabifashijwe aussi n'abantu bo mu muryango, abavyeyi banje etu. Ndashobora kugurura shop hama ubu nkaba mfise shop. Rero ico nobwira bigeme nuko icambere utegerezwa kugira ni kureva, like kuviza loin, ugire vision hama uyireke rero ikore, uyikorere nako. Nivyo
as I was saying, umukobwa so kuguma muhira. Gira rêve, ureve uvize kure. Nitwiyumvire gusa ngaha kuvyuka twaza ivyombo twoga twikora twicara muhira. Oya ubwo si ubwo ubuzima bw'umwana w'umwigeme. Twige mais aussi tugire ikintu dushaka gushikako. Tugire impinduka tubona yuko dushaka kugira mu gihugu. Nka jewe nkuko tubizi kwambara. Ninde atambara. Si twese turambara. Rero pour moi iyo shop yanje yaje gukiza. Ndazi kandi mashop ahari mugabo sire certaine ndafise akantu kiwanje jewe nkora abandi batakora. Urumva umwese arafise impano yiwe. Rero je me dis I am exceptional. Rero tuze turiga kandi tuzotinye gufata risk. Ikintu cyose ni gufata risk. Je nkitangura nk'iyo shop nshaka kuyugurura kuko nabanje kugira ama recherche menye ukuntu abandi ako kazi kagenda gute bigenda gute. Benshi muri bo bambwira yo ibintu vy'impuzu birahomba. Umva ibintu vy'impuzu si ibintu si sakazi abantu nibagura mugabo ugerageje kuraba ni yugara shop akomeza akora mugabo wewe umubajije akakwereka combien de fois ujya muguri negative. Mugabo ngerageje kubabwira en tout cas nta kintu na kimwe kiri negative mu buzima. Everything is to take a risk and when you take a risk uramenya ukuntu yivamo. Nico urumwe mu bigeme bitabiriye Miss Burundi 2025 bagaragaye ko mu gupresenta canke mu kuvuga imigambi yabo batigeze bakoresha ururimi rw'ikirundi. Bimwe mu byateye abantu benshi kwibaza ati none Tani yabaza hicana umurundi by'ukuri. Ego ndi umurundi kazi. Ego ndabuse yuko umuhiganwa rya Miss Burundi 2025 Miss Tani yabaza hica ya presence umugambi canke yatanze umugambi ndetse novuga ko nawe kashira mu ngiro tamba gwaruka turashoboye. Mwo tubwira byinshi kuri uwo mugambi ica Benambe coco uwo mugambi wosigura gute? Umugambi tambugwaruka turashoboye. Ni umugambi cyane waje kunganira bajya abana batishoboye. Sabana gusa maze nabo tungana n'abankuriye gato bo mwibarabara surtout. Rero uyo mugambi ni rêve nari mfise kuva kera. Sina rêve gusa nakazi nari naratangiye gukora mu yandi ma organisation nyene nk'umu bénévole. Tukaza turagenda ku ma hospital tubaha imuzu tubafashinga mugabo ngerageje kwicara I was like none yes ni vyiza ko tubahinga tukabafasha imuzu mugabo izo muzu tubahaye maybe it's just for a certain time après ninda zogaruka mbe tuzogaruka hajya nyene ko tuviza kuza turagira ama visite mu zindi commune. Rumva I was like c'est pas suffisant. C'est pas suffisant turakwiye guhindura ahuko twomuha ico kurya uno musi ejo tutazogaruka donc tumuhaye uno musi ejo azovyuka inzara kandi azorondera kandi vyafungura eske tuzoza kumufasha oya. So I was like ahuko twobaha ivyo kurya twobigisha ingene bovyironsa. I don't know if they say it like that. Like pour moi c'est plus kubereka comment faire kugira abe capable yo like to have the meal herself to be able to buy it by herself. So niyo mpamvu naciye nora uyo mugambi tambugwaruka turashoboye. Ni umugambi uzobaha ama formation ku masabuni mu gukora isabuni. Jewe ndi umwigeme nkunda kweseya ibintu byinshi aga formation kariko kose numvise kariko nyene I always go for it. I try aho nashoye kuronka iyo formation gukora amasabuni muri 2023. Mugabo aussi iyo formation nashoye kuba narayironse mugabo sinaronse accompagnement inyakompanya jusqu'à ce que je kuba capable yo kugira ikintu kiri extravagant muri uyo mugambi w'isabuni. So for me naciye nora uyo mugambi nyene nari nsanzwe naramaze kugirira formation ndi du moins hari ibintu byinshi nzi muri uyo mugambi w'amasabuni. So avec cette formation bazoba non seulement kuba bafise ikintu bakora n'ikintu bazomarira igihugu parce que ni ikintu kiri innovant tugiye gukora siko
kuri jewe si isabuni gusa ni like it's to wash a heart rumva ni imitima yaciye mu byinshi imitima ya go like jewe na wewe kuri uno mwanya we don't know ce qu'ils ont traversé mwibarabara we don't know anything on that certes biradukorako mugabo nibo bonyene bazi ibintu bariko bacamo so for me irya sabuni c'est représenter non seulement le fait yo koza imitima but rumva it's I don't know I can't even find a word to describe how big it represents to me umugambi deja tambugwaruka turashoboye nuzotanga gusa formation y'isabuni abana bo mwibarabara bafise impano zitandukanye du umugambi tambugwaruka turashoboye uje kubunganira ku byo bafise nivyo badafise kuri barya anye usanga batazi talent zabo tuzobafasha mu kuzimenya like to develop their talent mais aussi kuri barya basanzwe bafise izo talent tuzobafasha kubaha inzira ituma zirya talent zikrea ikintu kinini mais aussi kuri uyo mugambi nyene tambugwaruka turashoboye tuzoshobora kunganira abana mu bintu vya education kubaronsa ibintu bijanye na education amakaye kwiga ibintu nk'ivyo mais aussi kubaronsa ivyo gufungura aho nagize visite in Cankuzo muri Buhumuza ni Buhumuza ego naragize visite Cankuzo ngiye kuvisita le centre nshaka kuzoheramwo kuko muri projet natanze nababwiye yuko nzohera mu Cankuzo ariho n'ahantu nabanje kuja kugira visite muri ico kigo it's in Mishiha sinzi ko mwoba mwazi mugabo na kubera iki natoye Cankuzo kubera nasanze yuko barya abana bose bakura ngaha mwibarabara sinzi ko wigeze kumva rya mugambi wa leta zero enfant muri situation de rue rero barya abana bose babakura mwibarabara babatwara muri ico kigo muri iyo centre iri mu Cankuzo rero naragiye ndavisita ndashobora kuvugana n'abana benshi bashaka gusura kwiga abandi bashaka kwiga imyuga mishasha abandi barafise ico bashoboye mugabo nibafise umuntu abafata ku mugongo rero uyo mugambi wanje ukaba waje rero gusurvena izo manque bafise izo vision bashaka gushikako maze nabarya abana basubire kwiga ego umuntu eka arumva umugambi wawe urengeye ko umugambi wo kugwiza umwimbu iyo tuvuze umugambi wo kugwiza umwimbu bari umugambi wo kwiteza imbere umuntu yumva neza yuko harimo umutima w'urukundo bigaca bidutera kwibaza mbega Miss Tania Bazahija ni umuntu ki ninde usibye igihe twumvise canke twabonye muri Miss Burundi by'ukuri urinde jewe ngerageje kwivuga ndakunda kwirefera kuri miroir urabona ugiye kukiyo uribona siko rero kuri jewe mbashaka yuko each and every child each and every person agiye kuri miroir yibone uwo ariwe donc urabona miroir itwereka c'est qu'on est mugabo nitwereka ivyo turi indani siko rero I want the person to refer to themselves jewe nshaka kuba mu miroir ku bantu rero jemba mbe cakiyo uhagaze imbere wisante à l'aise ubone yuko ushobora kuvugana n'umuntu ukitahura ukumva yuko ariko aragutahura kurya nyene wiraba kukiyo ukivugisha wenyene ukabona ebana byose ukora niwe wa muntu muri kumwe rero Tanya ni wa mwigeme ashaka yuko each and everyone aje kumvugisha anyituye kumbwira ikibazo ciwe yisante à l'aise abone yuko afise umuntu amutahura certes hari ibintu byinshi natahura mugabo ndagerageza kubitahura bivanye n'ukuntu uri kurabimbwira Tanya n'uyo mwigeme rero yumviriza cyane gusumba ukavuga ego baca umugani mu kirundi ngo umuntu ntatinya ishyamba ahubwo atinya icyo bahuriyemo mbega n'iyihemvo cyangwa n'iki cyatumye wumva wofasha ugwaruka cyangwa abana bari mu ibarabara utoja gukora ibindi cyangwa utotanga uyundi mugambi niki cyatumye wumva wakora uwo mugambi
nk'uko nabivuze nakuriye bon sinzi ko nabivuze ibi bintu nakuriye muri famille ikunda izo activity zo kuja gufasha kandi sinzi ko mubizi je suis musulmane kuri twebwe ikintu cyo gufasha for us it's a sunnah sinzi ko nono ibasigurira ni kubaka ejo how they say is like your tomorrow it's building ejo how urumva with that pour moi si gufasha gusa ni gukorera Imana kuko bakubwira kora iciza hama wigendere Imana yonyene niyo izi why yatumye noro uyu mugambi niyo izi igituma ndiko ndawukora kandi ndawurimwo a 100% ni priorité mu buzima bwanje so sinzi ngo no kugira ngo kubera iki nahisemwe uyu mugambi nahise uyu mugambi kubera navyisanzemo ni ibintu namye nkunda ni kujya kuntu kwa modeling navutse nkunda ikirato kirekire ndavyisangamo urumva it's me like si ibintu nishizemwo ubonye aba bana ni jewe ndibona certes sinakuze muri ubwo buzima bw'iwabo mugabo ndabatahura I feel yuko twebwe turi lamenta siko dufise ibi bintu vyose dufise mugabo aho kwiyumvira ujya dafise ico kintu wewe ufise muri ako kanya yiyumva gute c'est plus ça I'm like we had to be thankful y'ibintu dufise kuko peut-être ico ufise wewe ubona yuko kidakwiye niyo reve y'uwundi mwana ari mwibarabara nico kintu catumye noro yo mugambi hari ku ncuro ya kabiri witabira ihiganwa rya Miss Burundi navuga ko na 2023 nawe wari wagitabiriye mbega umugambi wa watanze 2023 ngo bari wagarukanye 2025 si atobariwo kubera kimwe mwarawuhinduye umugambi nari mfise usa nk'ibinyene ndimwo sauf que wowo nashaka dukorane certes nabarya abana nyene batishoboye mugabo muri 2023 umugambi wanje wari développement sur yari ibintu vya développement muri économie rero nashaka gukorera ku malieu touristique apana guhindura malieu touristique mugabo dushoboye gushira amaboutique hadandazwe ibintu nyene biri made in Burundi ibifungurwa nyene urazi hari ibintu vyinshi biri made in Burundi bishobore kugurishwa ku malieu touristique kubera yuko nasanze amalieu touristique yacu ni meza mugabo urashaka kujayo ukabura icyo ufungura siko urashaka kujayo kugira uronke aho ugurira icyo gufungura ifo yuko ubanza kugira urugendo rurerure canke swat nivyo muba mwaje muzanye rero pourquoi pas kwiyumvira big dushire amaboutique ku malieu touristique dushire abantu badandaza bijya bintu bikozwe mu Burundi urabona hari ibintu byinshi bakora ingoma iki tujye tuntu nyene turyoshe hama tugurishe ku madevise dushoboye kwinjiza amadevise mu gihugu rero c'était ça uyo mugambi wanje nashaka kuwukorana cane kandi n'abana bo mwibarabara turonke imitahe dukore urazi hari amabiscuit akogwa mu Burundi par exemple in Gitega hariho ibisuguti vyitwa amavizita jewe namanjayo kubera ivyo bisuguti mu Rutana hariho ibisuguti bikogwa mu bijumbu narashoboye kubihonja it's so amazing I was like amalieu touristique yacu abudiki ni meza afise vyose vyitwa ubwiza bw'u Burundi mugabo how can someone go there and then miss something to eat uyo mugambi nzobugaruka none ni kwiriki mwaciye mukura ko ivyo byo gushira ku malieu touristique muza kwita cyane ku bana nihe mpamvu yatumye mwumva mwokorera ku bana numvise umengo nobanza kubareka bige bariko bariga niyo myuga tuhejeje kwiga iyo myuga nkuko nabivuze twoca twifokaliza ku bindi kuko jewe uyo n'umugambi ni debut mugabo tuzoja turawinova avec le temps n'uburyo urumva uburyo ikintu ca mbere utegerezwa kwifokaliza ko
so natanguye n'ibintu mbona yuko biri facile pour le moment kandi bizokwinjiriza igihugu kuko fata yuko uyo mwana peut-être amenye gucapa neza ivyo bicapo tuzogira expo siko abantu bazoriha mu kwinjira abantu bazogura siko ayo masabuni tuyakoze non seulement azofasha abo bana mais aussi n'amahera azoba ariko arinjira mu gihugu kandi urumva dushaka dukore isabuni iri innovant isabuni iri thérapeutique izofasha wanashima nabo bene igihugu baba hiyo ruguru kenshi dusanga bafise ingwara zo ku mubiri kenshi nyene ibintu bitandukanye tu vois ni innovation dushaka gukora me tuyikorane nabo bana twicara twibaza yuko ataco bashoboye baragishoboye ego umuntu ariko atwumvira canke ariko ariyumvira yo kwibaza impamvu mwashimye kubafasha mu gukora ibintu bijyanye n'isabuni mutashimye nko kubafasha ku bintu bijyanye no gufungura ubona ko umuntu kugira abeho akenera gufungura ni kubera iki mwiyumviriye ko abo bana mubafasha mu kugira ubumenyi mu bintu bijyanye no gukora isabuni mu gihe tuzi ko ngaha mu Burundi abantu benshi bahingura amasabuni nk'uko navuze umugambi wanje ufise activite nyinshi du na mwana yokora afise inzara kandi ni nayo mpamvu nakubwiye ifise secteur zitatu education support health and nutrition hama na art empowerment urumva non seulement tuzobafasha basubire kwiga mugabo tuzobaronsa ivyo kurya mugabo ivyo vyo kurya bikeneye uburyo nitwo kwifokaliza kuma aide bazoduha gusa tutegerezwa kuba dufise natwe source yiwacu si jamais uno munsi ego ndazi yuko tuzoronka aba partenaire bazodufasha tuzoronka ama sponsor y'abantu bazodufasha mugabo apart izo sponsor dukeneye ikintu kitubeshaho rero ni nayo mpamvu naciye mitamwo gushira izo sabuni mu gihe tuzoba turiko discoveringa n'ama talents yabo byose bizoca bizira rimwe mugabo tuzohera ku masabuni musanzwe mubaga mu gisagara ca Bujumbura ndetse navuga ko ari umwana akuriye mu majambo make ariko mwahisemo kuja gukorera mu Cankuzo aho hasanzwe hari ikigo c'igihugu aho begeranije abana bavuye mu ibarabara kubera iki mwashimye kugenda aho hari abana begeranijwe mu gihe tuzi ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari abana usanga bari ahatandukanye birigora segereza ndetse bamerewe nabi kubera iki mwashimye kugenda abari abigihugu begeranije mutashimye kugira abiwanyu canke mugire ngo ikigo kibegeranya mukoreramo nkuko nabivuze ce n'est que les débuts rêve yanje ni kuzogira ikigo canje mugabo ko tukiri kuri début kandi nkuko nabivuze bajya abana bava mu ibarabara babatwarayo rero nahise gukorera hariya kugira first of all hajya ahantu tuhakore siko abana biyumve muhira hariya abana bamaze kwiyumva muhira biyumva amahoro bajya abandi bazobimenya nabo bazoba inspired like bazoba inspiré nabo kujayo tutarinze no kugira force kuri irya ngingo y'igihugu ya zero enfant muri situation de la rue rumva rero nashimye guhera hari nkore ikintu kiboneka ahaboneka ahazwi siko hama after working on that place bajya bandi bana nzobereka ivyo turimwo bazoronka umwanya wo kuvugana nabo bandi bana bazobabwira ni ibintu biba de bouche à l'oreille bazobabwira siko bazobamenyesha twebwe turi ino tubayeho neza siko badufata neza turiko dukora neza na buzima bubi dufise burya buzima bwo mwibarabara sibwo mbere tuzoza turagira nama workshop sinzi ko noyita workshop canke ndayivuge gute aho tuzoza turahuza bajya abana bari hariya n'abana basanzwe bari ngamwe barabara bahure bayage babone la différence yabo bana bari mu kijya kigo n'abana bakiri mu barabara avec ça umwana n'umuntu akantu gato gashobora gutuma ahinduka kandi wanashima benshi ni bari mwibarabara kubera yuko babikunda benshi bavuye muhira kubera yuko maybe at home ubuzima nibumeze neza nibaronka ivyo gufungura
nyene tu vois ivyo bintu vyose ni ibintu bishika canke benshi usanga ni abagenzi kubera iyo dufise abagenzi bari urumva n'ibindi bintu bica bigenda nabi so ugasanga aronse umwanya wo guhura n'abo bandi bamaze gushika aho bigejeje umwana arasubira kuja mu nzira nivyo umuntu ariko arakumva arumva yuko ukora ibintu biri mu maraso ukora ibintu ukunda ariko kubera iki umugambi wawe washimye kuwutangura biciye muri Miss Burundi washimye gukora biciye muri Miss Burundi umugambi wanje nawe utanguye kuva kera nk'uko nabivuze nsanzwe ndi mu ma organisation atandukanye akora mu bintu vyo gufasha abantu rero Miss Burundi yaje kumfasha mu kongereza kuko nari nsanzwe nkora mu yandi ma organisation mugabo avec Miss Burundi ngiye gukora nka Tanya bazahica umwigeme aserukira genre umwigeme icegera ca kabiri ca Miss Burundi 2025 sinzoba nyikora mu zindi organisation mugabo nzoba nkora nka jewe kandi ndabifashijwemwo na Miss Burundi urazi wikorana hari abantu mudashobora guhura facilement hari abantu ushobora gusaba rendez-vous mugabo ugasanga barayiguhaye haciye igihe mugabo avec iyi platform ya Miss Burundi baradufasha mu bintu bitandukanye uno musi Tanya narashoboye guhura na gouverneur wa Buhumuza nimba mu gihe nari nkikora nk'umu bénévole wibaza yuko vyari kuba vyoroshe ko mbonana nabo bantu abantu bafise akazi kenshi mu vyubahiro vyabo wibaza ko vyoba biri facile yuko abanza kudepoza ibintu kugira yumve no mugabo niyi avec iyi platform turiko duhura n'abantu batandukanye kandi banaguha n'umwanya wo kukumviriza kubera yuko userukira igihugu urumva avec iyi platform biranyorohera gushika kure so ni nayo mpamvu ndashima kuba ndi deuxième dauphine no musi umugambi waje uri kugenda ku murongo kandi nabarya abantu nari nkeneye kijya gihe maybe nakora muri zijya zindi organisation ubu ndiko ndabaronka byoroshe kubera bazi yuko ndumwe mu bigeme baserukira igihugu kandi bafashije baba ariko bafasha igihugu yego mwari mwitabiriye Miss Burundi 2023 murongera kandi murayitabira 2025 kandi umugambi mwatanze mwatanguye kushira mu ngiro nene kubera iki niki tuba cyatumye muja muri Miss Burundi mu gihe umugambi mwatanze mwari mwatanguye kushira mu ngiro mbega haba kwari kugira ngo mubandaye mumenyekanye nkuko nabivuze mejeje no kubikubwira Miss Burundi platform it's a big platform ni platform iguhuza n'abantu batandukanye mbaze na organisation idufasha mu bintu byinshi rero certes narabikora mugabo byari bwashike aho ndiko ndashika uno munsi sinari bwahure nabo ndiko ndahura nabo uno munsi mu vyubahiro vyabo urumva nibyo sinzi ko nagerageje kukwishura umugambi wanyu mwatanguye kushira mu ngiro mbega aho mugejeje uyu munsi aho mugeze amaso abikorwa mu bigejeje muriko murashigikirwa canke en tout cas turiko turashigikirwa kandi bon ndibaza turacakora turiko turarondera n'abandi bakomeza kudushigikira kugira umugambi ushikaho wigejeje kuko na kintu umuntu yikorana ari wenyene ikintu n'abantu n'umuntu n'abantu siko turashigikirwa but we still need more help urumva turacakeneye abantu badushigikira benshi kugira dushikaho twigejeje kuko ibintu dukeneye ni byinshi mugabo nikibuza ko dutangura imigambi twarayitanguye aho turiko turagira ama visite ku bigo dushaka gukoreramo bon personnellement hama nkaba ndiko ndagira n'ayandi ma recherche mu ma sponsor aba partenaire nivyo mfite ikiringo kingana n'umwaka aho muzamuka mugaragaza ibikorwa ndetse mutera ishema n'igihugu mbega ni ikihe kintu Miss
Tania Bazahica azokora kizotuma tuvuga ati mu Burundi harabayeho n'undi mutwara hari abandi badefine Dauphine bahabaye kizotuma tuvuga ati mu Burundi harabayeho undi mu deuxième Dauphine yitwa Tania Bazahica. En tout cas jewe sinkunda kuvuga menshi ahubwo dareka akazi kavuge siko je ndibaza ikizotuma mumenya nguma mvugwa après iyi Miss Burundi 2025 nakazi nzoba nakoze ivyo niyemeje mbaze nzonabirenga urumva like work and then let your work talk reka akazi kawe kavuge je ndibaza akazi konyene kazovuga. None ni gute muzotera muri yamba mbona kaduza igihugu cacu kubera ko mandanye izohera hama ubuzima bubandanye kandi muzogwa muri deuxième Dauphine 2025 ariko umugambi kandi muzobandanya mukora mbega inyuma ya kino kiringo cyane mwiteguye gute kubandanya mukora umugambi wanyu? Jewe personnellement nzotangura nzobandanya kuba innovante kuko igihugu cyacu gishaka abantu biyumvira kure. Certes negerezwa kuzobandanya niyumvira kure kugira dushitse kuri ingingo imbona kazoza y'igihugu. Urumva nzokora nzokwiyumvira ibindi bintu vyotuma igihugu canje kiba develope kandi kiba emerge. Ego muhereye mu ntara ya Buhumuza neza muri commune Cankuzo mbega inyuma ya Cankuzo canke inyuma ya Buhumuza ni ihe indi ntara canke ihe indi commune muzobandaniza mu mugambi wayo? Bon ku mugambi waje shaka deja nzokore muri zirya province zose zitanu mugabo bizovana n'ukuntu nzobona akazi kariko karagenda. Ce n'est que le début niho nkitangura plus akazi kazogenda neza mu Cankuzo plus n'ahandi hantu nzokwaplika irya formule nyene nakoresheje Cankuzo ndayaplika handi tugire aka innovation gato bijanye naho tuzoba turi bivanye n'ivyo nzosanga bakora gusa le projet ni to drive in other provinces, commune and umugambi wawe uragutse kandi ni munini yakubera ko uzokora ikintu kimwe canke bibiri uzokora ibintu byinshi ariko ni gute uzobikora kugira ngo umuntu adufatiye hagati mu kino kiganiro umuntu atagize amahirwe yo gitangura yumve mu by'ukuri ibintu canke ico Tania Bazahica aje guterera mu iterambere ry'igihugu? Ku muntu yobashikiye hagati yomenya yuko umugambi wa Tania nuwo gufasha abana batishoboye tubaronse ibintu amakits yo kwishure bashoboye kwiga apart kwiga bakore tubafashe mu urazi abana nkuko nabivuze abana bafise amadomage kandi jewe sindi wa muntu nzokoblige umwana gira iki oya ikintu utagikunda nacukorana umutima siko rero jewe icambere nzokora nizirya formation iyo formation yoyo ni formation izoba kuri bose siko ndabahe iyo formation